ndabaramukije mwese abakunzi banje bo kuri YouTube nongera ndabashimira cyane ku mwanya nari maze ntashobora gusangira namwe ikintu ariko mukaba mwaragumyeho mukaba mutigeze abonye Imana ibahezagire by'ukuri ndasubiye kugaruka kuganira n'abakunzi banje kugira ngo duhanurane kugira ngo duterane intege kugira ngo by'ukuri dufashanye muri no rugendo navuga rwo gutaha kuko nimba umuntu ari ku isi nuko azotaha ndabyita gutaha mu yandi majambo tuzosezera isi hama dutaha iwacu mu ijuru rero by'ukuri birakwiye ko duterana intege kubera kuri ino si hari ibintu byinshi bigenda biraduca intege birakwiye ko twakorajanya mu bikorwa duhanurana ibintu nk'ibyo nzoba rero kumwe namwe muri ubwo buryo uno munsi nahisemwo kuza hano guterana intege namwe kuvyerekeye by'ukuri ni gute umuntu adashobora gutera intambwe mu buzima iyo bino bintu atabihaye umwanya aticaye ngo abyiyumvire ko Imana idufashe cyane mu bisanzwe iyo umuntu atazi cyari amen nabigabuye mu mice ine mu bisanzwe ni mice itatu iyo mu bisanzwe umuntu atazi cyari ntamenye icyo ashaka ntamenye iyava canke iyaja mu buzima biramugora kubaho neza biramugora mu buzima gutaha kurangiza urugendo neza reka dutangurire kuri kumenya icyuri nshuti yanje ndi hano uno munsi kugira ngo ndagutera intege mu buryo bwose kugira ngo wiyubake koko ntihagire ikintu kikunyiganza ntihagire ikintu kigutirimutsa mu by'ukuri hari ikintu cya kane navuze ariko icyo utagifise nta buzima amen muri byose na byose Kristo Yesu ni wagira umuntu muri byose na byose Kristo Yesu ni wayobora umuntu muri byose na byose Kristo Yesu ni waha ubwenge bw'ukuri umuntu bwo gutunganya bwo kumenya amen ndazi ko hari benshi usanga n'uyo Kristo batanamwemera usanga uyo Kristo batamuzi ariko benshi ugasanga bahisemo kutamwemera abandi nabo ugasanga nibaragirirwa ayo mahirwe yo kumva koko Kristo ninde amen nashaka ndakubwire kuri wowe utazi Kristo niwe byose muri byose amen reka tugende kuri kino ngo mbega wogira iki wojahe wobaho gute utazi cyuri amen ibintu byinshi nzoganira namwe nzogenda ndabahereza akarorero ku buzima bw'iwanje kuko nagiriwe amahirwe yo guca muri byinshi yo kubona byinshi yo kwerekwa amen Imana yangiriye ubuntu ibyo nyene nibyo bitumye no munsi ngira ino decision yo kuza ngaha kubera iyi Imana ibincishamo ikabimvanamwo meze neza mfise icyo bita réussite mu buzima nuko Imana ibivuze ngo Germaine genda ubibwira abandi nabo bamenye yuko bashobora guhindura bashobora guhinduka maze bakabaho ubuzima busagutse maze bakabaho neza bakabona umusaruro amen mbega wobaho utazi icyuri amen nushobora kubaho utazi icyuri kuko muri buno buzima tubayeho abantu baguha amazina menshi abantu bakubwira ibyuri bitandukanye n'iby'Imana yakugize n'ibyo wowe ushaka kuba amen nahawe rero ho kumenya mbega ndiki ndinde amen nagiye ndabaho ubuzima butandukanye mbona abantu cyane mu ndoto banyita ikijuju banyita bete banyita ibintu byinshi amen ariko nkagerageza no kubona mu buryo bw'umubiri mu buryo buboneka abantu bakenera kuguhindura bambwira icyo ntari amen ugasanga umuntu ariko arakubwira ngo nguri kijuju uri maraya nawe uzogera amen ariko nimba wewe uzi cyuri nimba uzi kuri umwana w'Imana amen nimba uzi kuri wa wundi nyene wewe uzi ashobora gukora ikintu kigashimika ashobora kuba umuntu nawe akicara akavuga ati amen igikuru ni kumenya wewe ubori amen
nahuye n'umuzungukazi ndiko ndamusaba ngo amfashe kwandika igitabo canje, arambwira nti amen Germaine, jewe simfasha abantu bashaka bagitangura kwandika ibitabo, ariko nashaka ndakubwira yuko nta nubwo ukeneye umuntu agufasha kwandika igitabo, ariko urashoboye gusumba uko wibaza ko ushoboye, ahubwo niwandike urondera umuntu azogukosora. Amen. Muri buno buzima turakeneye abantu batwereka yuko turi ab'agaciro, turakeneye abantu batwereka ko dushoboye. Uno munsi ndaje kukubwira ngo uri uw'agaciro. Amen. Nuruwo abantu bakubwira kuri, nurica abantu bakwatura ko kuri, ariko wewe menya icyuri. Nanje ndaje ndaguteye intege ngo uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ashoboye. Bigusaba uno munsi gufata decision, wewe wenyine uvuge ngo ndashoboye. Amen. Wewe wenyine watuze akanwa kawe uvuge ngo ndi umuntu w'agaciro, maze niwatambuka bakakubwira ngo uri maraya, uri imbwa, uri kijuju, wame mu mutima wawe wibwira ngo ndi umuntu w'agaciro kandi ndashoboye. Ibyo bizokugeza ku ntego yiwawe, ibyo bizokugeza iyuje. Amen. Reka tuje ku ca kabiri. Mbega wobaho gute utazi icyo ushaka? Amen. Wobaho gute utazi icyo ushaka? Ntibikunda yuko ubaho utazi icyo ushaka. Amen. Amen. Nagiye ndahura n'ibibazo byinshi mu buzima, ariko jewe namenye icyo nshaka. Amen. Reka ndabahereza akarorero kamwe. Haleluya. Ndashaka ngo uno munsi ugenda ahantu wicare, nukuri wiyumvire uvuge ngo mu buzima ndashaka kino. Amen. Icyo nicyo kizokuyobora, nubwo uzohura na bya bindi byose udashaka, ugume wiyumvira ngo mu buzima ndashaka kino. Nabayeho ubuzima ndi umukobwa. Amen. Ariko ngira amahirwe yo gukundwa. Amen. Naragize amahirwe yo gukundwa kandi ndabishimira Imana. Hanyuma ngenda ndahura n'abantu batandukanye. Haleluya. Ndibuka narigeze kuba mfite umugenzi agira umukopa. Amen. Hama rero arambwira ngo Germaine, ngo ndafise ngo umukopa ngo akora mu kabari, ngo kandi turakundanye. Ndamubaza ati none c'est sérieux, ni ibintu biri sérieux? Arambwira ngo yego, ngo kandi n'umukozi wanje dukundana. Okay. Ndamubaza ati akora iki? Arambwira ngo akora mu kabari. Ahembwa ngahe? Arambwira ngo ahembwa ngo 60. Ndavuga ati none urumva yuko ari bwo buzima ushaka? Amen. Ndiko ndabahereza akaroro nka Jero Germaine. Amen. Hanyuma rero arambwira ngo babo barafise amazungu, tuzoba mu nzu ziwabo niki. Ndamubwira ngo hariho n'undi mugenzi we ngo afise ngo ndashaka kukubansha. Ndamubwira ati no, jewe iyo icyo shaka mu buzima nibihwane n'ibyo ngiye. Amen. Ibyo mviza mu buzima nibihwane n'ibyo ngiye. Amen. Ndamubwira ese kurumva yuko iyo urukuraje ari yo ushaka? Amen. Tumenye icyo dushaka. Akandi karorero ka kabiri, nigeze gukundana n'umuntu afise amafaranga, ariko amafaranga menshi, ariko nkabona yuko uko uyo muntu ameze, imibereho y'uyo muntu, eta y'uyo muntu civile ntabwo yampermeta, sinashobora kumva ko ubuzima icyo shaka mu buzima ari ico, ariko kuko yari afise amafaranga. Hanyuma rero jewe ndafata decision, ndavuga ati no, icyo shaka mu buzima siki, ndazi imbere hari iby'iwanje, hari iby'iwanje byiza, hari iby'iwanje bitunganye, hari iby'iwanje bimwe, nanje mvuga ati Mana ndashaka kino kandi ndizeye ko nzokibona. Hanyuma rero uyo muntu umaze guhindura decision, ndavuga nti byukuri ibi si byo shaka mu buzima, nubwo wampaye ibintu byinshi, jewe ibyo si byo shaka, ndazi ko imbere hari iby'iwanje bitunganye. Amen. Icyo yakoze, yahamagaye mama wanje aramubwira ngo Germaine, ngo ndamukunda, ngo nimba ngo nabishobora kugira ndakwereke ko ndamukunda, ko nariko ndamuteshereza umwanya. Amen. Ni genda urondere parcelle, ndamugurire parcelle kugira, ariko byukuri abantu kenshi bakunda kubona ko nkunda amahera, ko nkunda ibintu, ariko narinzi icyo nshaka. Sinarishaka kuba mu buzima
miserable mu buzima bubi ariko nari nshaka kuba mu buzima busagutse kandi sinaviza cyane ibintu ariko je nashaka ubuzima buri stable busagutse kandi buri muntu wese nibyo yashaka hamwe uyo muntu kubera ko yaramaze kugira ubuzima bwiwe bwa mbere yaramaze kuronka abana muri mariage yiwe ya mbere je sini santa alaise ariko byukuri yarafise amahera yarafise uburyo yaranashatse kungurira umuduga ndawanka arahamagara mama wiwanje aramubwira ngo wenyine ubwiwe agenda arondere ngo parcelle kugira yingurire ariko mama wanje araza arabimbira ndambwira ijambo namwishuye nawe nubwo uno musi yoraba ino video namubwiye ngo mvinyuma satani amen menya icyo ushaka mu buzima nshuti yanje hari ibintu byinshi bisayangana ariko sinzahabo hari ibintu byinshi bisa na byiza ariko koko ibyiza tubihabwa n'Imana ibyiza ni bwa buzima Kristo Yesu yaduteguriye amen ibyo nabyo ni bya bindi navuga ni muri byose bino bintu ntibishobora gukunda utagira Kristo mu buzima bwawe ngo akuyobore amen amen ikintu cya gatatu navuga ibi bintu ngiye kubishira mu buzima bw'urugo kuko kenshi nzovuga n'urugo byukuri mereye kuri kino cambere iyo utazi icuri amen no mu rugo birakugora kubaka urugo rushingiye ku mizi itaniganizwa amen amen kuko mu rugo hari abantu benshi abagenzi benshi bazana amajambo bakakubwira ariko iyo utazi wewe icuri amen birakugora cyane kubaka urugo ngo rukomere iyo utamenye naho icyo ushaka mu rugo abantu bose baraza bakakubwira ngo ngo ntimuraronka ibi ngo ntimuragera kuri ibi ukanyiganyizwa ugatangura gutukana n'uwo mwubakanye ngo nacumaze ngo nacumariye amen ariko mu bisanzwe iyo uzi icyo ushaka iminsi yose icyo ushaka ukizi uragikorera urakirindira amen kubera narinzi icyo ushaka nararindiriye navuga ati hari umusore hari umuntu atarubaka azoza kandi ameze nk'uko nshaka amen kuko Imana niyo itanga byose kandi Imana yarabigize yarangiriye ubwo buntu iyo utamenye rero reka tugende kuri point ya gatatu iyo utamenye iyo uva ntumenye niyo ushaka kuja birakugora reka ndabahereze akarorero mu rugo jewe bw'iwanje amen iyo utamenye iyo uva ntumenye niyo ushaka kuja birakugora cyane amen mu rugo mu bisanzwe uba uvuye ahantu muhiri wanyu amen aho muhiri wanyu uba uvuye petetre uba waragize ubuzima bubi cyane petetre uba waragize ubuzima bwiza cyane petetre uba warabayeho ubuzima busanzwe butari bubi kandi butari bwiza amen rero iyo umenye iyo uvuye umenya niyo ushaka kugera amen jewe muri exemple yiwanje navuye ahantu jete umuntu ari un peu gâté jete umuntu yicaye cyane umuntu atacakora ariko nshitse amen shitse aho uri amen aho uri ni washika menya bantu umenye iyo uvuye amen uvuye ahantu gowe cyane aho ushitse hameze gute aho ushaka kuja naho hameze gute amen ibyo bizokubaka cyane kugira ngo umenye neza imbere yiwawe uko wokwitwara uko wokwijana amen nagiye mbona ibitandukanye ariko je ubwanje kubera nari nzi iyo nshaka kuja byarampaye gukomera byarampaye gusenga Imana byarampaye kubona umusaruro usagutse amen kenshi nzotanga akarorero mu buzima bw'iwanje amen je navuye iyo mva imuhiri wacu nari umuntu narakora akazi ka leta muhiri wacu ntacyo twari tubaye nari narakuriye mu muryango navuga ati umuryango wifise kandi cyane hanyuma rero mu buzima ugiye kubaka utangura ubuzima n'umuntu nawe akibutangura kuko ndibuka igihe papa wacu yatubwira gitangura ubuzima yatubwira ngo nitangura ubuzima nabaye mu nzu y'amashanga hari abantu bumva amashanga icyo ari cyo abatumva amashanga icyo ari cyo papa wacu yatubwiye ngo agitangura ubuzima n'umugore wa mbere wiwe kuko yagize abagore batandukanye ariko atari benshi yagize abagore batatu ariko muri ubwo buzima bwiwe ndamukunda cyane kuko yagiye aratwubaka yagiye aratubwira ndibuka no mu minsi yiwe ya nyuma yaratubwiye ngo umusore nohura nawe ngo nomubwira ngo kubyara ku bagore babiri
no kwiyimbira ikinogo. Ndamukunda cyane kuko yambereye umuvyeyi mwiza. Nimba uyu munsi nshobora kuhagarara, nshobora kwicara nkababwira ijambo, nuko naronse ijambo rivuye ku muvyeyi, nuko narezwe, nuko umuvyeyi yambereye icyitegererezo. Amen. Yaratubwiye ngo nitangura rero ubwo buzima bushasha, natanguye kuba mu nzu y'amatete. By'ukuri mu nzu y'amatete, mu nzu y'amashanga. Ico kirundi abarundi twese turakizi. Utazi amashanga arashobora kumenya amatete. Mu by'ukuri yapfuye tuba mu nzu iteye ubwoba, inzu nziza cyane rwose kubashobora kuyimenya. Amen. Nukuvuga ngo iki? Yaradiyo yavuye. Amen. Uno munsi nanje we yari yavuye ahantu habi cyane, ariko nje nari navuye ahantu heza. Heza sinovuga ngo cyane, ariko nari navuye ahantu heza. Ariko ni byiza kumenya iyo umuntu ava. Amen. Rero aho navuye hari heza, nshitse sanga umutware wanje uwo dushaka twubakane nawe niho agishaka kurondera ubuzima, niho akiyubaka. Amen. Papa wacu yaratubwiye ngo muri iyo nzira hariho umugore ndetse yanamutaye. Amen. Ngo amuta kubera adasuma inyama, amuta kubera ubuzima bwari bugoye. Amen. Amen. Ariko by'ukuri uravye aho papa wanje yapfuye ageze, no kuvuga uriya muntu yamutaye kubera ubukene, yarashobora kumva yuko yicujije cyane rwose. Amen. Amen. No kuvuga yuko jewe rero maze gusangana n'ubwo buzima, kubera ko umuvyeyi wanje yari yarambwiye ati hari umuntu yantaye, ariko uno munsi andavye aricuza. Amen. Naciye nishiramwo ni umuntu iyo agiye kubaka urugo agasanga ibintu ntibimeze neza, ikintu yoshira imbere ni ukumenya icyo ashaka yuko mu rugo rwiwe bashikako. Amen. Ikindi ni ukumenya kwihangana, kuko ubuzima novuga ati bubi buragoye, ubuzima butagira uburyo buragoye, ariko hamwe no kwihangana ni byiza. Ushobora kuba utahawe ino nkuru n'umuvyeyi, ushobora kuba uticaye ngo uyage n'umuvyeyi, ariko je nka Germaine ndaje ngo tuzohore tuyaga kugira ngo twubakane. Amen. Kugira ngo tubakitse uno munsi tugerageze unyubake ndakubake, kugira ngo dushobore gutambuka tuzotaha muhira dufise rapport nziza dushiriye data, kuko muri byose mu bisanzwe twatumwe na Kristo kuri ino si. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibikwiye ngo yuko ngo umugabo ngo yibana, ngo Imana ngo umuremere umufasha. Uko biri kose uri umufasha w'umuntu, Imana yakurungitse mu buzima bw'uyo muntu kugira ngo umufashe. Amen. Rero namenye iyo mva, ndavuga nti uko biri kose papa yatubwiye ubuzima ni buke buke, ubuzima no kumenya icyo ushaka, ubuzima no kwihangana kugeza ugeze kuri rya ntego ushaka gushikako. Nico gituma rero kumenya iyo uva niyo kumenya iyo uva ukamenya niyo ushaka kuja, icyo ushaka gushikako ni byiza. Ni byiza cyane, birashobora kukubaka. Uno munsi wicare umenye iyo uva, umenye niyo ushaka gushika, no kuvuga iyo ushaka kuja. Nasanze umugabo wanje afise ubuzima bubayabaye by'ukuri, ariko hamwe no kumenya iyo mvuye niyo shaka kuja, hamwe n'umuryango wanje ntanguye mushasha, nukuri twabonye ubuzima buhinduka mu munota umwe. Nasanze umugabo wanje, novuga ni nasanze nk'umugabo wanje atagira umuduga, ariko no munsi dufite umuduga mwiza cyane, nawe ubonye ushobora kwifuza. Nasanze umugabo wanje apanze mu myaka 2 twashoboye kubana mu rugendo, twaguze inzu nziza cyane iteye igomwe, kandi tuba mu mahanga. Nukuvuga ngo iki, ndafise icyo nshaka kuguhereza nshuti yanje. Iki cyari igice cya mbere c'ikiganiro canje nashaka gukorana nawe. Nashaka kukugira ngo menya iyo ushaka iyo aho uri naho ushaka gushika. Menya icyo uri, umuntu nakubakiriye icyo uri. Menya icyo ushaka ugikorere. Amen. Yari Madame Germaine. Ndabasabe ngo mukore subscribe, ndabasabe ngo mushireho commentaire, mushaka mumbwire ati Germaine uratuganirira kuri ino sujet, uratuganirira kuri ino theme. Ego, hanyuma ubutaha tuzoganira cyane ku buzima bw'abadame mu rugo, na gute urugo rwokomera kandi rurimo ibigeragezo. Amen. Mu bigeragezo birakunda yuko urugo rukomera,
kubera Imana. Yari Madame Germaine, Imana ibahezagirane nanje nuko naho utaha. Nimwibagire kugira commentaire, nimwibagire no kugira partage. Imana ibahezagire.